DJ Fernando yari yambaye nabi muriko murabikora kuki muza mubikora kuki je nabonye abantu benshi baza babipostinga kuri Facebook ngo DJ Fernando ngo yari yambaye nabi ngo DJ Fernando yari yambaye nabi ibintu bitajanye. Yo, what's up my people, it's your boy Daniel official kuri Mike Zawagos TV. So guys, ndabibutse gusenda subscribe bayo tara gukora like, share na commentaire. Nkuko bisanzwe tuba twaje mu biganiro byinshi bigiye bitandukanye. Rero uyu munsi ntabwo ari loyalty test, twaje gukora ubusesanguzi. Mugiye kuza maronka ubusesanguzi cyane cyane muri industry yacu ya music biciye kuri Wagos TV. Bifashwe mu mugongo na Wagos TV. Tugiye kuza tubaha ibiganiro byiza byinshi biryoshe bishimishije byo muri entertainment, byose abari kuryoherwa, biba biri muri entertainment. Ibyo dukora byose abari kuryoherwa cyangwa kumenya amakuru menshi abagezweho. Ubu rero twazanye tuje kugira muze maronka n'amakuru menshi agiye agezweho, abatohojwe azwi neza. Aha kuri Wagos TV ntani mugiye kuza murabironka ibiganiro bimeze neza birimo amakuru meza yizewe atohojwe neza arimo no busesanguzi. Rero ikintu tuje kuvuga aka kanya hari kuvugwa ubukwe bw'umusitari wacu DJ Fernando. Ubukwe bwabaye ku munsi w'ejo, ku munsi wa samedi kwa gatandatu cyangwa ku windwi, ku bantu bemera isabato ni ku windwi. Okay, ni ubukwe bwavugishije abantu benshi, ni ubukwe bwe bwitabiriwe n'abasitari benshi batandukanye n'abasitari batari bitezwe. Novuga nka Melanini Boy ndetse na B-Face, n'abantu bari bafitanye utubifu na Fernando ariko bagaragaye mu go rubanza. Rero ni ibintu basi byatangaje abantu benshi, kavuga kubera iki bagiye gusa. Byose nyene n'urukundo, byerekana urukundo, byerekana ko umuziki w'Uburundi, abasani b'Abarundi batanguye kuje hamwe, batanguye kugiranira ubumwe, kandi n'ibintu byiza kuko bivyara ibintu byiza, ibintu bizima. Bigumye mu amabifu ntawe yotugeza, ibintu by'amabifu nta na hamwe byo, ibintu byo kwankana ntaho bigeza, birasambura ntivyubaka. Kwikorana ego ni byiza, ariko kandi sico kimwe no gukorana n'abandi, sico kimwe no gukora ensemble. Rero ikintu nari shaka kuvuga ko bijanye n'urubanza rwa DJ Fernando, n'ubukwe bwari buryoshye cyane, bwe bwitabiriwe n'abantu benshi, abastare, umujyana n'abatara abastare, famille, ngira n'inshuti n'abagenzi bose bari bagwitabiriye. N'ubukwe bwari buryoshye, bwe bumeze fresh. Gusa rero ugiye kuzurasoma commentaire z'abantu bavuga no ubukwe bwataye ubukwe bwo mu Burundi busigaye bwataye, mbe bavuga gute bwataye umuco, niko basigaye bavuga. Abandi bakavuga ubu ntibwari ubukwe bwari show. Gusa nivyo vyiza kuryohera abantu, abari umunsi udasanzwe, abari yindi ntambwe umuntu abateye y'ubuzima. Rero abari vyiza kuryoherwa, mukaryoherwa nyene mu gatamba ubishoboye, nye abari umunsi nyene udasanzwe. Niyumvira ko ari nk'intuzenya, niyumvira ko ari nk'indi ntambwe ikomeye umuntu abateye nyuma yo kuvuka, nyuma yo guheza amashure, na nyuma yo guheza amashure hakazamwo ico cyo gukora ubukwe, cyo gukora umuryango, cyo gukora famille. Ikintu kandi cyari kiryoshe mu bwo bukwe nuko umukunzi wa DJ Fernando, kandi nawe naravyivugiye, uyu hari abantu benshi ngo bazi yuko yankunze kubera success, yankunze kubera ndumusani. Turabizi ko abasana kenshi baba bakundwa, kandi akenshi umusani ntashobora kumenya umukunda by'ukuri cyanke umukunda nyene urukundo rwanyago, kuko hari abakobwa bashobora gukunda umuntu kubera umustar ashobora kubazwi n'abantu benshi, ari umuntu ukurikiranwa n'abantu benshi akamukundira icyo kujya basi nawe bazoze barajyana amufotora, bifotozanya, apostinga, babibona ko azinaye nawe agize iki. Gusa atarukundo afise, ari bya bintu nyene byo kwiryohera, atarukundo rurimo. Gusa rero ikiryoshe kuri Fernando nuko umukunzi wiwe bakundanye kuva kera. Yarabivuze ko yagiye gukora dote avara nepas, bamaranye 6 bamaranye imyaka 6, nibwo yagiye kumudota. Ateriteka abavyeyi, ateriteka abavyeyi biwe n'abavyeyi b'umukobwa, kandi nyuma yarabivuze, yavuze byinshi mu kanya gato, mu mwanya muto yavuze nk'iminota nk'itatu, yavuze mu bintu byinshi. Yaravuze yuko
bavuze ko majambo menshi bamuvuze ko majambo menshi kandi ivyo birumvikana uri umuntu w'umustar uvugwa ko ibintu byinshi. Fernando n'umustar mu mezi nko mu mwaka nka nyuma y'umwaka yaravuzwe ko ibintu byinshi, yavuzwe ko ibintu byinshi nyuma yo gutandukana na Melanin Boy. DJ Fernando yavuzwe ko ibintu byinshi gose, arirata agira iki, afise inzigo, karikunda man, ivyo murabizi barabimuvuze ko ari ibintu byinshi gose bibi byiza. Ivyo bintu barabimuvuze ko ndibaza nga nta muntu atabizi pe, barabimuvuze ko ari umuntu yirata yishima agirante. Gusa ivyo byose umukozi we ntibyamuciye intege. Umutipe afise dread man, aha mu Burundi nyene ku muntu aba afise dread mu mutwe cyangwa ibintu vy'amakwafe akagira ibintu nyene aba swingiza umuntu, aba ari ibintu umuntu yikundira, ntibisigura ko bari umurara. Gusa rero aha mu Burundi cyangwa bivanye n'imico tuba tuzi no kuntu twakuze, umuntu umubonye afise dread ugiye umuntu n'umurara, n'umunywa tabi, n'umunywa rumogi, nye babona umenga n'umuvuwayo ankora agacaba nk'umusani ho bacavuga ubu ningeso mbi, kunywa amatabi, amafege, kunywa inzoga, biya wa mutwe nka byose bavyaramukoraniye ko. Ibyo byose Fernando byaravuzwe ko ibi ndiko navuga niwe yavyivugiye, ibi byose byaramuvuzwe ko, gusa umukozi we aravyihanganira. Nico kintu rero cyari gitesa. Umva umubaby umugore we bakundanye ngo ataratangwa n'ibintu byo kuririmba, nkako je ntako narinzi, ataratangwa n'ibintu byo kuririmba niho bakundana. Niho bakundana, ataratangura ibintu byo kuririmba. Umwana abonye afise umwana akuze, umwana arakuze afise inkumi y'umukobwa yaramuvyaye ko. Aha kenshi abantu bateranya amade mu bwo buryo. Ankora umwana yo bafise nka 5 iyo bafise nk'imyaka 5 cyangwa irenga, gusa ugasanga muri cyakundanye n'uwayiguteye aba ari ibintu bya hatari, aba ari ibintu menga ntibishoboka. Gusa biba byarakunze, byarashobotse, kandi ari umuntu w'umusana, ari umuntu w'umustar. Nivyo bintu ro byari biryoshe mugo rubanza kuba atigeze amuhemukira, yaramuteye inda. Nawe muratubwira no muri commentaire nyaba ari ibintu biryoshe, kuko abantu benshi bamaze kugutera inda, abatipe benshi bamaze kugutera inda baca baguta, ariko we yagumye amukunda. Bavanye kure, bavanye mbari sana, bagumye bakundana gushika uyu munsi aho bakoze famille, aho umuryango ugiye kwegerana. Rero umutipe Rogene yaranamukoye, haramukwa. Ni ibintu bidasanzwe bitamenyerwa mu bastar. Rero harimo abastar benshi, Alves Smith nawe ndagenda ndavuga n'utu insolite twabaye mugo rubanza. Umva nawe uvuga ibyiza gusa n'udukose turagena turatuvuga. Umva Alves Smith turabiza sigaba mu gihugu cya Kenya. Rero yaje nk'umustar mugenzi we, yari yaje nko gushigikira umustar mugenzi we, kuko ni nawe umustar basigaye bahararanya cyane na DJ Fernando. Niwe umustar sinzi ko Alves Smith ari kumwimenyereza cyane, sinzi ko ari amaprofiyo amuronderako, gusa niwe tusigaye tubona bakundana cyane, kuko no ku kibuga cy'indege yagiye gutegerwa na DJ Fernando. Imwe n'ibintu bitesa kubona ubumwe mu barimvyi b'abarundi, abari ibintu biryoshe bimeze fresh. Rero Alves Smith ejo wewe sinzi ko yari cameraman wa wejya chaîne ya Tech TV, sinzi kuko niwe yagumye kamera, niwe sinzi ko yari yaje nk'umuvlogger, sinzi ko yari yaje nk'umutumire, gusa umenga yaje kwikora content. Rero aba batipe Alves Smith yaje, sinzi ko yaje gukora content, sinzi ko yaje nk'umushitsi, gusa nyere basi umuvlogger mwiza cyangwa gusa Alves Smith simnovuga ko ari umuvlogger, n'umuntu utaronka umushira. Ugiye mu vlog umusangayo, mu content creator umusangayo, muri rusange n'aba content creator uhose umusangayo, kategori zose umusangamwo, haba mu muziki umusangamwo, comedy umusangamwo, ama vlog umusangamwo, ibiki umusangamwo, mu manza umusangamwo. Ejo rero nimba ibintu yakoze sinzi yaje afata abakeni, nimba yarajeje protocole, sinzi ibintu yakoze. Ababibonye barabibonye, nibyo novuga. Gusa ntabwo bari bibi, bari bo gushigikira umutipe mugenzi wawe. Gusa kandi abasitari bacu barakwiye kuza baramenya ibibanza baba babarizwamo. Nimba uje uri mu invite, menya ko uri mu invite, ata yindi
byoba bibabaje cyane nimba akazi Alves Smith ejo yari karakora atagakoze nk'ako bari bamutoreye. Nimba bari bamutoreye kuba umukuru wa security aho ni bo, gusa nimba ari byo yihaye aho ntabwo ari bari sawa. Nimba yaje nk'umukamera wane wa tech aho ni bo, gusa nimba ari byo yihaye sinzi, ari gihe usanga bashobora kuba bari bamurishe ntawo one, urumva yakoze akazi kiwe, gusa nyene baze baramenya ibyo babarizwamwo. Ikindi cyari gitangaje gwari kubona B-Face yitabira urubanza, tuzi n'ibintu byabaye Alves Smith Alves Smith na Fernando bafatanije bagakuramo amajwi y'indirimbo ya Alves Smith bari basangiye. Iyo ndirimbo yari yantuzenya, yakozwe na Joel. Ubu mwiyo minsi heze haraheze nk'ameza ngahe bakuramo amajwi yiwe, nibyo byazanye beef mbe no mu ndirimbo yiwe yarabivuze, umufana yarabivuze, gusa byose bakabirengera, amatati yose bafitanye bakayakura, akitabira urubanza, ndetse ararimba n'indirimbo ya DJ Fernando ukabona ko yaranayizi neza, arayimba fresh, Berisema yarayiririmbye neza pe, mwijwi ryiza, umuntu atari yiteze kuri B-Face. Ni ibintu byiza nyene kubona abarimvyi b'abarundi batanguye gukundana, batanguye guheba ibintu byabatandukanya, bagatangura gukorera hamwe, kwitabira kujya gushikikira umugenzi wabo. Gusa nyene niko tubona umenga generation za kera, nka generation z'aba Fizo, generation z'aba Roriro, generation z'aba Satbi, batariko umenga ntibariko barashigikira cyane bano bapeti, bariko ibizi generation z'aba izi z'aba B-Face nyene cyangwa izi z'aba Fernando, izo tuzishire hamwe tumenye nk'abazishira hamwe, kuko na Fernando yatanguye muziki kera, batanguye muri We Love Music, mu nyuma bakora We Love Muzika, mu nyuma baratandukana barakorana ukwabo. Sinzi ko ari ukuzima kwa ba Satbi. Nagiye mbona commentaire nyinshi, je ronda ko nagusoma commentaire z'abantu ngo bavuga ngo batangura kugereranya ngo bumvise indirimbo ngo atari zazini ngo za Kirisese cyagaze, abandi nabo bakavuga ngo naba ngo rindira ngo ryari ngo bazoba batanguye gutanywa ibi biboro bagirana. Gusa ni bo nuko datahura ibintu, ijya amapiano cyangwa Kirisese ururimi birimwo utarutahuye uratekereza, cyangwa amapiano ntabwo ari gospel. Nimba ari indirimbo y'amapiano ntabwo ari gospel, ntabwo ari urukundo, ni indirimbo yo gutamba, ifise vibe yo kubyina, yo kugirane, ntabwo ari za ndirimbo ziba romantique nye, nubwo rimba ibintu bitarimo message nimwe, nubwo yogena ko minduru nye n'ibintu byo gutamba tu. Tuze dutahura. Sasa ikintu ariko ndavuga rero Alves Smith n'umugenzi wiwe pe, n'umugenzi wiwe, gusa sinzi ko gusa nya abari byiza ikintu cyose uri umuntu w'umustar ufise abantu bagukurikirana kugikora ukakivyazamo no musaruro, ariko nturenze nk'urugero ngo ni mpaka ngo ubuzima bwose buze. Ivya DJ Fernando vyari bo, gusa ro nk'umusani kugenda akora amavloge mu rubanza rw'abandi ntabwo biba biboneka fresh kabisa, ntabwo biba biboneka fresh. Ikindi kintu cyaryoheye abantu no kubona Melanin Boy Gusto aboneka mu rubanza rwa DJ Fernando, kandi atabonekamo byari kuba bibabaje vraiment. Umuntu bakoranye imyaka myinshi bavanye kure, gusa ro yarahabonetse, byari ibintu byiza, arabaririmbira jana, bararirimba, bararyoherwa, barabyina, wabona ari ibintu bitesa bimeze fresh, byari ibintu bimeze fresh biryoshe, wallahi byari biryoshe pe. Rero kubona Gusto aboneka mu rubanza byari ibintu byiza, kandi nye bigaragaza nawe ko ashobora kurukora. DJ Fernando akabahari, abantu bavuga ko baba bafitanye amabifu, je nabonye ata bifu zihari pe, je nabonye ata amabifu ahari, kuko bararirimbanye, baratambanye, yaramuhaye n'akantu, nubwo yakamuhaye yihuta batafashaga foto, gusa ngira karagasokre
karagasohoke ngira ntiyashatse ko bija public cyangwa ko abantu benshi babibona ko ari akantu yamuhaye gusa nyene kamera ziba zihari ziravyerekana ntabwo ushobora gusimba ikintu umuntu yagikoze ntabwo gishobora gusimbika rero Gusto yakoze ikintu ciza vraiment kandi baririmbanye bararyoherwa byari ibintu byiza biryoshe rero ikintu rero nashaka kuvuga hanini ni iki abantu no kuri muri kuvuga ko DJ Fernando yari yambaye nabi muriko murabikora kuki muza mubikora kuki je nabonye abantu benshi baza babipostinga kuri Facebook ngo DJ Fernando ngo yari yambaye nabi ngo DJ Fernando yari yambaye nabi ibintu bitajanye guys zamumenya cyese ntabwo ndo mu stylist ntabwo nkora mu bintu byo kwambika gusa je no kuri ndavye DJ Fernando ntabwo yambaye nabi gusa nye n'udukosa twagiye tubamwe duke basi hari ibijya birato by'amabuti hari style umenga bitajana wambaye skin ukambara ugaca wambara n'ikibuti bice kigira gice gifata intuze nyucumenga yisobetse mwero bazavuga ngo hari umuntu we nabonye Ojiforce yanditse avuga ngo Fernando ngo yige kwambara ngo izi style ngo nazibona na papa kera ngo mu vyondo ngo ibiki ngo basobetse oya murabe neza ababonye amafoto ntabwo ijya yambaye ni gusa wambaye ipataro ifata hasi ku maguru ugaca wambara nibi boots bica bigira ucumenga wabisobetse kandi kiya kirato kirazimvye meshezami kiya kirato kigugwa Prido Desa Echo ya kiya kirato citwa Chelsea boot niko citwa mu kironde kuri ntuzenya kuri Amazon kiriko no kuri gusa bidandwariza kuri website yitwa umenga Daniel Franklin niko yitwa nimba ntibeshe yitwa Daniel Franklin niyo website ndazamo amaboot mesh niho zoyasanga rona kiya kirato kigugwa Desa Swasani Echo ni kirato kizimvye cyane gishire mu marundi ni Prido 1 million F ya marundi ni kirato kizimvye gusanya hari ibintu wambara ukasanga umenga ntabwo biba bijanye fresh gusa kiya kirato ntabwo cyambara kuri jeans gusa n'amakostime baravyambara umuzora w'ivyamamare byinshi byagiye bivyambara amakostime baravyambarana ba Chris Brown hari amafoto yabo bambaye kiya kirato n'amakostime kandi baberewe fresh gusa nawe aho yadekonye yambayira ipataro imufata ku maguru bituma bimera kujya niyo navuga ko rensorite okay mwibuke gufyonda subscribe gukora like share and comment ni kuri Wagos TV kuri Facebook hose ni Wagos TV kuri Instagram kuri TikTok hose ni Wagos TV mwibuka no kumfollowinga jewe Danium official mubanda mwironkeye ibintu bimeze fresh bimeze neza ushaka ikiganiro uri umuririmbyi uri iki ushaka ikiganiro ushaka gupromotinga ibikorwa byawe urashobora kutwandikira kuri Facebook ni Wagos TV cyangwa ukanyandikira jewe kuri Facebook yanje ni Danium official cyangwa ukanyandikira ku nimero yanje 68 854 478 tukabakorera ibintu bimeze neza gusa ikintu gishimishije ikintu kiriko kiravugwa cyane n'urubanza rw'umusare DJ Fernando kandi n'urubanza rwari rumeze neza rwari ruteguye neza nta bintu by'amakosa menshi novuga ko wabayemwo rwari ruteguye neza rwarimo amafaranga urubanza rwarimo umufungo rwabereye n'ahantu heza hanazimvye ndabibutse gusa na subscribe ko batarayikora ciao